Ndakuramukije mwene data, uyu ni Irene Nahazwe, muri kumwe turiko tubandanya tuganira ku vyerekeye ivy'ukugaruka kwa Yesu hano kw'isi. Hari ibintu vyinshi tuganirako, mbere tunovuga nti tuvugana ku vy'iminsi ya nyuma. Igisomwa tugezeko canke igice tugezeko ni ica gatandatu. Ukugaruka kwa Yesu, iyo myaka 1000 ishize Satani azorekurwa, niho twari tugeze, niho tugeze, kandi aho twarahasomye kenshi, ariko nta gishasha, tugenda dusoma kugeza aho tuzobitahura, kuko ivyo tuvuga ibizoba ni vyinshi cane, ku buryo dusabwa kumenya kimwe ku kindi buke buke kugeza dutahure. Ariko mu nkundire, imbere yuko tuganira vyinshi, ndabasomere ya zaburi ya 27, igice ca 4, aho Dawudi yavuga ati ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, ni ukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Uyu muri kumwe rero ni Irene Nahazwe, nkuko namaze kubivuga, nandika ku rukuta rwa interinete Parole de paix de réconciliation, canke ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe mu rurimi rwacu rw'ikirundi. Uno munsi ibyo tuganira bisanzwe biri mu rutonde rw'ivyo twamaze kubabwira kandi twatanguye. Ijambo ni ngo, kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekurwa ave mw'ibohero. Twibutsanye aho vyanditse, tubisome kandi. Ngo mbona umumarayika amanuka avuye mw'ijuru afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo mugarariji, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000, agikorera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsaho iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Ivyahishuriwe 20, igice akarongo ka mbere gushika kwa gatatu, nivyo mpeje gusoma. Urutonde rw'ibizoba ruteye gute? Uno munsi turi mu buzima busanzwe, turindiriye ibizoba nka ba bantu bo ku gihe ca Nowa. Ica kabiri, mu gihe kiza kumbure kitarambiranye, kidatevye, Yesu Kristo azoza gutora ishengero. Ivyo twarabisomye turabisubiramwo muri ibaruwa rya mbere Pawulo yandikiye Abanyatesalonika, gace ka 4, bakora 13 gushika kuri 17. Inyuma yaho uwiyita Imana azohagarara mu rusengero rw'Imana yiyerekane avuge ngo ni Imana. Ibi navyo nyene tubisoma ahantu tubisoma mu Bitesalonika wa 2:4. Uyu mutegetsi niba atari we ubwiwe, niwe azofasha mu gushiraho ya leta imwe y'isi yose bita gouvernement mondial. Iyo ntwaro ntizoragama, hazoca haduka intambara. Ya ntambara yavugwa yitwa ya Arumagedoni. Iyo ntambara irangiye niho tuzoca twinjira mu gice c'ivyahishuriwe Yohana ca 20 twamaze gusoma mu kanya. Ni ukuvuga
kuvuga ko Satani ari we ca kiyoka azofatwa bohwe atagwa ikuzimu igihe c'imyaka 1000. Iyo myaka irangiye azorekurwa gato, naho azokongera ateze uruhagarara ruzotuma haba intambara ya Goge na Magoge. Iyo izotuma atsindwa rwose, kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekurwa ave mw'ibohero asokoroke aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Goge na Magoge, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga, baraduga bakwira isi yose, bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mw'ijuru, urabarigata, kandi umugwanizi yabazimiza aterwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku kirimwo na ca gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no mw'ijoro ibihe bitazoshira. Aya majambo sayo nikuriye mu mutwe, ni amajambo nariko ndasoma muri Yohana, ivyahishuriwe Yohana, Apocalypse canke Revelations 20 kuva ndwi gushika 10. Hanyuma hariho n'ayandi majambo akurikira ngo mbona intebe niniya yera, mbona n'iyivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye, mu kiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo, bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu baterwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo aterwa muri ico kiyaga caka umuriro. Ibi tubisoma mu vyahishuriwe Yohana 20:11 gushika 16. Ibi nivyo bigize igice ca 6 twari tumaze iminsi turindiye, kandi wari urindiriye. Ego mbwibutse aya majambo nasomye uyumve, kandi nawe akunyure akunezere, kuko Dawidi ijambo yavuze ni inkoramutima, ati ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nuko ni kimwe, nico nzohora nitwararika, ni ukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'Uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Urafise nawe inyota yo kuzokwamana n'Imana? Ego, nagira ndakwibutsa amajambo akomeye
ukwiye kwama umenya aho ugiye hose. Ijambo ry'Imana mu Baroma 6 ritubwira ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. None wewe urimwo muri Kristo Yesu umwami wacu. Uyu ni umwanya mwiza ngufitiye inkuru. Aha batubwiye ko impembo y'icaha n'urupfu, ariko iyi mpembo yo kwizera Kristo ni ubugingo budashira. Urashobora kwizera Kristo kandi ukavyatura uyu munsi, ivyawe bikaba birahindutse. Ntube mu gitigiri c'abazoranduka, ariko ukaba mu gitigiri c'abazorokoka. Reka nkwingingire rero kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Subiramwo hamwe nanje aya majambo: Mwami Yesu, ndaje imbere yawe. Namaze kumva ivyo abatizeye n'ivyo abizera. Jewe ndakwakiye nk'umwami n'umukiza wanje. Nihakanye ivyaha vyanje vyose, nihakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose. Nzokwama ndagukurikira wewe ubugingo bwanje bwose. Ni mw'izina rya Yesu Kristo ndabisavye, amen.